Inyuma y'igihe kinini umushingantahe Jacques Kenese ari mu gacerere k'ivya politike yagarutse ku rubuga aje afise umugambwe mushasha, umugambwe witwa MPH. Nawe Abdul Kasim wewe umukuru w'umugambwe PD Zigamibanga avuga ko hari abantu biyitirira umugambwe arongoye, none boba bagira bawumutware. Reka tumwumvirize. Jewe nitwa Kenese Jacques, nkaba naje hano muri ino nama nserukira umugambwe MPH, Mouvement des Patriotes Humanistes. Imaze imisi ishika 3 twemewe, naheruka mu nama nyizi mu 2014. Rero banje gushima cyane ibintu byose byavugiwe hano, nari nanezerewe kurusha aho maze kumva ijambo ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, mwumviriza ijambo ryanyu, mwumviriza ikiganiro umuhinga yadushikirije, ariko kanyamuneza kanje kagabanutse ngaho rumaze kumva ku rubuga uko bimeze. Chande bazanone ibi byavugiwe ngaha mu bwa mbere bivugwa, uko numvise yuko inama igira 3, jewe ni bwa mbere ndayijemo. None mu nama zaheruka havuzwe iki? Nitwaba tubandanya tuza kugira inama mugabo kuri tere haba ingorane. Nasaba rero nkuko abandi basabye yuko cyane ba guverineri numvise twabateye amashugwe bashikire amusitanteri babo, ukuri babashikirize ivyo twese twumvise hano kugira ngo bikunde ku rubuga rwa politike, twese umwe wese mu byo ashoboye dushobore kuronka chance zimwe. Ndashimye cyane ukuntu ngereranije mu myaka ihetse, navuze ko naheruka mu nama nyinshi mu 2014 na 2015, ndabona yuko koko demokrasi irikiratera intambwe hano muri kino gihugu cacu. Uko byari biri uno munsi siko ndavyumvise, mugabo ayicari hagahatse kwigora abanyamigambwe, abajeje imigambwe, abajejwe intwaro, ukuri tugakurikiza ibyo twumvise hano muri cya kiganiro baduha ca Conseil National de Sécurité imene. Ukuri n'ibintu ibyo biba byakorwa muri kino gihugu, ngira nta gihugu cyo mu isi kiba kiturusha, ariko tukavyumva ngira ngo mugabo mu nyuma bigaca mu guti kumwe bigasohoka mu kundi. Rero n'ukuri ndasabye nishimitse yuko ibyo twumvise hano twese tubigire nkama, tubigire ivyacu kugira ngo aya matora twimirije azabe amatora yo kumugaragaro cyane mu mahoro, tutumva hirya no hino ngo batoye ikiziga canke abantu bashamiranye bakubitanye. Murakoze. Dufise ikibazo cy'abandi bantu biyitiriye umugambwe PD Zigamibanga, ugasanga kungure bishobora no gutera ingwara twebwe nyine uko hashobora kuba confusion kuri abo bantu, kuko abo bantu kugira ngo bari gukora ibikorwa bisunze amategeko ni babandi baca bagira inama biyegeje, ariko abantu bakumva yuko ngo ni PD bagize inama kandi atari ahantu utanga akararo nk'abafashwe igurure cyo gubundi bava ko ariko bagira inama ya PD Zigamibanga kandi atari byo. Malheureusement ingwane banagize nuko bahamagaye ubusanzwe yaserukira umugambwe hari igurure, none muramuze tuba ntaweze, itumuze
urumva rero bakiboneka yuko bataye umugambi wa IPD zigamibanga bari mu bindi. Ivyo rero mugabo usanga kumbure iyo biri kubiravuga ku maradiyo canke biki ugasanga kumbure les médias ariko bavuga yuko hari aba IPD bahohotewe bafunzwe bagize gute kandi atari tubasanga kumbure bariko barambaza ibintu nababwira nti abo bantu tuzi kumva kumenga kumbure ndaciye ku ruhande. Twebwe rero dufite ikibazo cy'abo bantu uno munsi banashaka biboneka yuko bariko barakora cyane ibururi mu Ruyigi uno munsi bariko mu Ruyigi no mushamuzo rafa pasana nasabye tuzenya aburamatari wo mu Ruyigi no mucamuzo ko bumfasha bakaba hafi abaduserukira hariya muri zira ntara kugira ngo bashobore kubona iti aturabazi aba ntawo tubuzi hanyuma noneho ibyo risk y'uko umutekano wohungabana kumbure zigabanuke. Ico rero nico twege kumbure twege problem tuba dufise ariko ku mibano n'abandi kugeza ubu twebwe nta twitoroka yuko hari abantu batwegeye akarimbi